Turabaramukije bakunzi b'insamirizi y'imbonesha kure buntu tubahereza ikaze kandi mu kiganiro inkomezi z'ivyizigiro byo kuri uno munsi. Ni igice ca kabiri, ubwa mbere ubuheruka twaraganiriye turi kumwe na Nsabimbona Terence ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Kazungu Micheline, aho batuyagiye batubwira cyane cyane kubijanye n'ubuzima bwabo uko bwari bwifashe imbere yuko banagurwa muri mutima mweranda. Kuri uno munsi reka tugaruke dusure kandi tubakireho batubwire ubuzima bwabo uburyo bwahindutse inyuma yaho bamariye kunagurwa muri mutima mweranda. Aho cyane cyane ni kugira ngo dushobore dutahura kandi twongere tumenye mbega ni gute imiryango y'Ukristo ikwiye kuyoborwa na mutima mweranda. Reka dusure kandi tugohereza ikaze Nsabimbona Terence. Murakoze cyane. Ego mumeze neza? Ego ni sawa. Ego reka twakire kandi Kazungu Micheline turabaha ikaze. Murakoze. Ego namwe twibaze ko mumeze neza. Ego tumeze neza. Ego rero ubuheruka mu kiganiro twashoboye kuba dukorana mu gice cya mbere, mwarashoboye kuba mutuyagira ubuzima bwanyu uko bwari bwifashe imbere y'uko munagurwa muri uyu mutima mweranda. Terence waratubwiye yuko no mu butumwa wakora cyane cyane urondera yuko wewe uninahazwa atari uko Imana ininahazwa. Ego kandi hariho ingendo zimwe zimwe wagenderamwo utaranagurwa muri mutima mweranda. Kumbura icyo kimwe na Micheline we yaratubwiye yuko kugira agira icyiyumviro cyo kunagurwa muri mutima mweranda nuko icyitegererezo kuri we nuko hari ivyamwa vyiza yabona ku mushinga nahe wiwe Terence. None aravuga ati naje ndabona yuko ubwanje bikwiye ko nagurwa muri mutima mweranda. Ego kuri umwanya rero reka tugaruke turambega inyuma y'uko nagurwa muri mutima mweranda ni giki cyahindutse ku buzima bwawe Terence? Murakoze cyane nkuko nari nabivuze n'ubwa mbere ko jewe ubuzima bwanje bwari bufatiye ku Imana nari ndayizi muga nkayimenya ari uko ndayitinya. Kandi ibyo nkora byose nkabikora kugira ngo ubuzima bwanje n'ibyo nkora bininahaze jewe Imana, kubera nta mu buzima bwanje tari ifise ikibanza. Maze kunagurwa rero ibyo byose nkaronka inyigisho zo kunagurwa nk'uko umuryango wacu wa Renouveau Charismatique ubitegekanya. Tunagurwa ni inyigisho dufata umwanya muremure, si ibintu biba umwanya umunsi umwe, birafata umwanya muremure kuko ni inyigisho z'urukurikirane zigenda zirakurikirana gushika aho turonka iyo efizio ariyo bita kunagurwa muri mutima mweranda, tukaronka mu butumwa. Ivyo rero bimaze kurangira ubuzima bwanje bwaciye buhinduka. Bwaciye buhinduka. Bwahindutse gute? Bwaciye buhinduka muri hamwe nari nakora kugira ngo ninahazwe, ca ndatangura kuha Imana ubuzima bwanje ndayibwegurira. Shaka ko ari yikora muri jewe, kandi kubera tuba twize ko mutima mweranda ari we tuzokumviriza kugira ngo atuyobore, kandi mu byo twemera ataco tuzokora tutabajije mutima mweranda, ijambo ry'Imana rikatumurikira. Naciye ntangura rero ko bwa buzima bwanje bwose ndabwegurira Imana. Ibikorwa ngomba gukora ndavyegurira Imana. Ca ntangura kuja ndaja no mu nkuka z'imisaza gatondo, kubera muri ubwo rugendo nari nabonye agaciro k'Imana mu buzima bw'umuntu. Aho nabona kandi na Yezu washaka ku munsi w'Imana turakira Yezu tugasangira, mugabo nagiye kubona agaciro kayo igihe muri iyo efizio mbonye abantu basanzwe bafise imitima mibi n'abantu baganjwe n'amashetani, nkabona ukuntu Yezu nama nakira ariko arabikora uwo mwanya mu kubakiza. Nivyo kandi arakiza mu buryo butaboneka. Je yankujije ku buryo butaboneka bw'indani, ariko hariho nabo akiza bikaca biboneka ubwo nyene, ab'imitima mibi ikabavamwe mwese mubibona. Ca ndabona rero hose yatwakira. Umusaseredoti yariko aradufasha uwo munsi avuga ati abo bantu bagwaye nibaze baze hano. Arafata ya hose arayibereka ku jisho
nkabona ukuntu imitima mibi yiruka ibavamwo uwo munsi barabahuka ku buryo budasanzwe nca ntangura guha agaciro na Yezu nakira buri munsi nca ndumva ahubwo rero ko nomwakira mwijoro ku mutaga yego ubuzima bwanje bukaguma bwakira Yezu uba cagiye wasenga ku munsi w'Imana gusa bica birahinduka nca ntangura misa z'igitondo atari nk'igihe ngiye ku kazi kubera mba nkorera kure nkumva ko atagikorwa na kimwe nokora ntabanje guca mu nkuka y'imisa kuko twaciye tubona ko naciye ntahura ko ari igisabisho gisumba ibindi bisabisho byose kuba mu nkuka y'imisa nari muri eklezia n'ivyo mugabo ivyo ntavyo natahura nabikora nk'itegeko nk'uko umunsi wagenywe nja ndatangura rero gukunda Imana muri ibwo buzima nca ndabona kandi na vya bintu vyandemera bimwe navuga bijanye n'ubuzima bijanye n'amadeni n'ibiki nja ndatahura ko imitwe yose nakora muri kwa guca harya ngo nkure hajya nje kuriha hariya nje kugira gutya bitopfa bikunze ahubwo ntabishikirije Imana nca ndatangura rero gusenga ndabwira n'umudamu nti mudamu naciye mbona yuko ibintu ntitwashobora kubivamwo tutabihaye Imana turasaba rero iyo mutima mweranda twakiriye acara duha ubukomezi hamwe tubona neza yuko ibyo dukora byose tubwirizwa kuba mu bumwe twari tubanye ariko nta gisabisho twagirira hamwe nca ntangura rero kumwereka ukuntu tubwiriza kuryama dusenze ukuntu tubwiriza kwitura Imana ukuntu buryo mu gitondo tubwiriza gusenga kugira ngo ibyo tuja kuvuga bibe mw'Imana bimwe nakubwira yuko naringanjwe na kamere yo mu masiporo nanima ibintu bitabaho by'ibishegu n'ibindi bitangura kumva mu kanwa no kwikinisha bitangura kumva mu kanwa kwikinisha aho bashaka urumva nanabigoze nkiri umusore inkumi by'ijya ibintu mugabo mu rugo ntangura rero kumenya yuko no muri siporo ndababwira nti izi ndirimbo sinzosubira kuzivuga no mu ijambo ry'Imana ngaha ku munsi w'umukama aravuga ati mwararuhije umukama kubera amajambo yanyu hanyuma mukavuga muti twamuruhishije mu biki mumuruhishije igihe muvuga ko uwukora ikibi wese ari mwiza mu maso y'umukama iryo ni ijambo ry'Imana tusanga muri Marakiya ikigabane ca 2 ku murongo wa 17 gushika kwa 18 nca ndatangura kumenya rero akanwa kanje ko kataremewe kuvuma no gusohora ibitari ivyo ahubwo karemewe guhezagira ivyo rero nari nabikuye mu nyigisho z'amahefizio nca ntangura kubigendera kuko navyumvise amajambo rero adahimbara Imana adahesha icubahira Imana atuka avuga ibindi bintu bitajanye kuko murabizi ko kuva kera narindi abantu babandwa bavuga ko ari abantu b'ibishego kubera mu nyigisho nari nabironse ndumva nti kumbe mu buzima bwanje nabikora ndiko ndaninahaza sekibi ubu rero kuva no munsi ndafuse maze kunanagurwa ivyo naciye ndabifuta gushika no munsi maze kumurikirwa rero n'umutima mweranda muri bimwe nakubwira by'amadeni nca turavugana n'umukenyezi wanje ko tubwiriza gusenga kandi hari amashirahamwe amwamwe tubwiriza kuvamwo kuko twayagiyemo kugira ngo tugombe kuba nk'abanaka tukagomba gushika ku rugero rutaragira ahubwo turabona ko tubwiriza kubigabanya kugira tube ico Imana ishaka kandi tuve mu kinyoma kuko urumva ko navugane ngurana nje gukora umurimo nzoja kurima ibi canke nzoja gukora ibi ariko atari cyo kinjanye ngiye gukora ngo nshobore kuriha ideni uwundi muntu bikaca biguma biturunuko maze rero kunagurwa ivyo tukabisira mu gisabisho byaciye bidufata kumurikirwa n'ijambo ry'Imana riratumurikira tuca turabona ko hari bimwe dubwiriza guheba tugatungwa na bike ego hama vya bikomere by'umutima by'indani byakize gute ico nyene ni cita gose kuko nari nakivuze muri cyane bimwe byadufata mu kwikinisha n'ibindi bigatuma mwibanga turangura ry'urugo hari aho umuntu adashika kubera ko intege nke haba hariho inguvu zaheze hewe ndagomba nakubwire kubera byabisabisha
mu nyigisho turonka imbere yuko tunagurwa turagirirwa ekute kumvirizwa kandi tukumvirizwa muri wa mutima mweranda nyene umuntu akavuga atajya umunwa urumva ko ivyo bintu ari ibintu bigoye kuvuga iyo uri kurumvirizwa bibwiriza ko wirekura ukivuga wese atari kugira ngo ubwire uwo muntu kugira ngo akwararaze arakubwira uwo muntu kugira ngo agusabire kandi na Yezu acaja kugufasha kugukiza ivyo bikomere hewe mu nyuma kubera nabimenye nkabivuga kandi nkabivamwo nkafata n'ingingo nkabigaya nkaca ndanarekurira igisumba byose wa muntu yabidushiramo kuko sinari nabivuze mu ubwa mbere naridogeye uwo muntu yadushize muri ako kabi numva ko intege nke nkaca nidogera uwo muntu maze kunagurwa muri mutima miranda rero kuko tubwiriza kurekurira abatugiriye nabi tugatangura kubahezagira aho kubavuma naronse inguvu zidasanzwe muri ubwo buzima izo nguvu iyo zavuye nta handi ni kwa mutima mweranda nta kwa muganga nagiye samwe bavuga ngo banwe imiti ngo numuntu yamuhaye imiti ngo imivugo taracanke ibindi umukama kubera namushikirije bwa buzima bwanje yaransubije ubugabo bwanje aransubiza iteka nuno munsi ibintu bimeze neza cyane na cyane ndumva yuko umukama yarakoze ibikomeye cyane gose mu buzima bwa Terence ego mbega mu uwo mwanya babahaye wa ekute muri wowe ntiwagize amadidane ku buryo uvuga uti je uno muntu ninaza kumubwira ibintu by'iwanje ntazohava aja kunyararaza ako gatima nikobura ako gatima nikobura ariko kubera mu kunagurwa muri mutima mweranda muri hambavu y'inyigisho tuba twaragize imigwi yo gusabikanya bakaja baramenyera kuvuga nivyo hari n'igihe agatima kagutera ati mbega uyu muntu nja kumubwira ibintu vyanje niyabivuga urumva ko utabura nakomera gose mu kwemera nzobigizogenda gute ariko baba baratwigishije ko kandi nabo bantu baja kumviriza kwa barigishijwe ikintu kijanye no kugumya ibanga kandi washaka ntibakurekurira ahubwo baguha intumbero nziza yo kugira ngo ushobore gushikira umusaseredoti w'umukama ushobore kwirega neza hari umuntu yirega yafobetse utuntu muri ico gihe rero barabitwigisha iyo uri kurire gutireze neza ibicumuro vyawe hari ahantu bisigara ugasanga ari byo bikomere bica biguma by'umutima bikuzingamikara umutima bikanakubuza amahoro bikanakubuza gutera imbere mu bukristo bwawe ariko kubera tuba twamaze kumenyera kwambaza mutima mweranda tukamuvuga ko ari watuyoboye urafata ingingo ukavuga uti wo ngomba mbwire nawe yarigishijwe niyabivuga niwe kumukama ni wazobimubaza azobaza ariko je ubwanje nkaba ndehemurutse umutima riri gihambaye uhejeje kumvirizwa niho hambere ronkera efizio kubera ucukira ku mutima no ku mubiri imbere washaka ingwara zimwe zirahera kubera ivyo bikomere hari bikomere bimwe mu nyigisho bakwereka ko hariho ingwara ugwaye kubera ibikomere vy'umutima watewe bivanye n'akarere bivanye n'ibyo waciyemwo ibi bivanye n'ukungene none rero abantu bose bagibiriza kugirirwa barakeneye kugirirwa panekote shasha ko nanje ndumva ko bise ubuzima bushasha inyuma yawe na cyane reka tuje naho ku rundi ruhande kwa Kazungu Michel mbega mwebwe inyuma yo kunagurwa muri mutima mweranda niki cyahindutse mu buzima bwawe jewe inyuma yo kunagurwa muri mutima mweranda ikintu cyahindutse mu buzima naratahuye ko gutanga icicumi ari ikindi kintu cyiza cyane kandi gifasha kugira ngo umukristo abeho azi ko gutanga icicumi ibintu byose tufise ngaha imishahariza iki byose ari Imana ndatahura ko gutanga icicumi bikwiye ko nobandanya ndagitanga kubera ko narabohotse kuko no mu ijambo ry'Imana Imana nivuga ati murangerageza
murangereza nuko niho hantu maze gusoma Imana ivuga yuko yogeragezwa mu gutanga icicumi yuko izo cicuncuburira ko imigisha myinshi. Ni muri Malakiya ikigabane ca gatatu kuva ku murongo wa 6 gushika ku murongo wa 12 niho babivuga neza ukuntu ica yugurura imigisha n'imihezagiro ikatuvotorera imigisha n'imihezagiro. Niho honyene nk'uko bivuze idusaba kuyigerageza mu ijambo ry'Imana. Ico no mwunganira ahejeje kuvuga ku kijanye n'ikigira 10 twe mu nzu wacu nitwatanga ikigira 10 kandi nababwiye yuko ku mishahara twari ico urumva ni camwa cyo kunagurwa muri mutima mwiza. Natwe mu byo twaciye tubona harimwo gutanga ikigira 10 kuko sinareka gutanga ikigira 10 ngo nuko ntavyumvise ijambo ry'Imana ryamara isomwa ariko nari nkifise ka gatima ka wa wundi ngo 10 ndagishira umusaseredoti nawe arafise amafaranga no muhankande nawe ariko kandi ivyo ndiko ndavuga abenshi nuno munsi baracabona ko ikigira 10 umenga bakijanye ngo padiri akige n'ibindi oyasuko ahubwo gusa nanje kubera izo nyigisho naciye mbona naciye numva ko ari cyo kintu ca mbere cyo kugerageza Imana kugira ngo Imana tubwirize kuyikorera nk'uko ibidusaba. Ca tugaruka turaba ku ruhande rw'umuryango naho icyahindutse mu buzima bw'umuryango. Ego reka tubandanye ku ruhande icyahindutse mu buzima bwa Kazungu Micheline. Ibindi byahindutse nuko ubwa mbere ntaranagurwa nararyama njyama nasenze gusenga nabona ko nagiye kwa Mungu atabindi yamansenze ndiko ndafungura nawe amejeje nuko wabona yuko usenze kwa Mungu ubusenge indwi yose ngiye gukurikira ukazosura gusenga ubundi umunsi wa Mungu usengera indwi ikurikira. Yego ariko maze kunagurwa byage biraza turi mu muryango umuntu asenga umuntu akoranya abana batugasenga papa wabo yatera amateramira muhira atari muhira bari mu butumwa twese twaba turi ngaho tukaba turiko tukaryama dusenze tukafata umwanya wo gusenga no mu gatondo tukavyuka tugasenga. Yego ivyo vyaradufashije mbere kunagurwa. Urumva mwace na ya misa ya kigoro wacutangura rero kuzuragenda mu misa ya gatondo inyuma yo kunagurwa muri mutima mweranda. Ego hama ubu naho reka turabe mbega ni igiki cyahindutse mu buzima rero bw'umuryango. Terence watubwiye icyahindutse mu buzima bwawe inyuma yo kunagurwa muri mutima mweranda na Micheline uko nyene kandi mwese urumva mwanagwe muri mutima mweranda mumaze kubana. Nuvuga ko ubwa mbere hari ubuzima mwari mubayemwo nk'abasanzwe nk'umugabo n'umugore mugabo mutaranagurwa rero mumaze kunagurwa rero muri mutima mweranda murabana nk'umuryango rero icyace gihinduka n'igiki. Wumvise ko ubwa mbere twari tuzingamitswe n'amadeni kuguma bizunguruka kandi sinababwiye yuko muri ico gihe narakunda gufata n'amadeni bamene n'amakredi nkasanga kredi yanje irapfuye ubusa ku mugambi nagomba kuyikoresha amahera agaheruka n'igihe nigera kuyifata ngiye kugura ibintu by'amayekipema unabihaye ngo abikoresha asanga yigiriye yankubise ku ntoki yose ndabura. Maze rero muri za nyigisho kunagurwa muri mutima mweranda kubera inyigisho batwigisha kwisuzuma muri wewe ibintu bikubako haba kuvuka ivuka no gushika ubu witohoze bibaye ngombwa ukabaza n'abavyeyi kuko ari n'igihe uvuka ufise inkovu ukaraba ntumenye ko ari ibintu by'indasago bakurasaze ntumenye ko ari ibintu bigira burya ivyo vyose turabigendana tugasanga ni intambamye y'ubuzima bwacu. Maze kwitohoza rero nkamenya ko nkaraba ukuntu umushahara mpembwa atacu ushobora kumfasha narasabye Imana niko wasabye ko tukugerageza muri cya kigira 10 wari wejeje kumbe je ngomba ndakugerageze ndabe nje ndatanga ikigira 10 ntanguye gutanga ikigira 10 Imana yaruguruye amafaranga ntangura kuyabonamwe agaciro araza agakora mu muryango y'amadeni ntangura kuyishura
arahera. Ego. Urumva mbere mutima mweranda kubera muri rwa urugo rero tuja hamwe tuti ko biriko biragenda ubu dupanga ibintu atari ko tubipanga nka twebwe tubipanga birimwo mutima mweranda dutangura kwiga imigambi yo gukora turagira ibintu byo kudandaza ubu turashobora gusuma atari dukuye muri ayo mafaranga kandi tukaca dusanga n'umushahara gumuduga yaba jewe yaba n'umudamu tuca turabona rero ko bwabundi Imana ikwiye kugerageza mu kuyiha ikigira 10 haravutsemwe ibintu byinshi arico gituma navuga nti muri runo rugo rwacu no munsi ruramukiriwe na mutima mweranda ubu biradufasha kuko kare ntavyo twakora wavuga uti genda tekiniki ivy'iwanje ndagiriki ariko ubu urugo turabwiriza kwizo nkingi zine ko tubwiriza kurwendera ugo rukundo n'ikiganiro n'ikigongwe hamwe n'igisabisho nubwo ko ubukuru no mwanya hariho iterambere muri ko murashikako kubera ko mwemeye yuko umuryango uyoborwa na mutima mweranda neza cyane ndumva n'ikintu ciza cyane gose ubwa mbere nta kiganiro mwagira ubu kiganiro muragikora ikigongwe hagati yanyu gukomeza gwa rukundo urumva byose bica bigenda neza ko mu muri kwe na mutima mweranda ego reka kurundi ruhande mbega kurande rwa Micheline mbega kugendera iryo banga nkwanagwe muri mutima mweranda mubona ari ikintu coroshe kugendera muri iryo banga biroroshe kuko iyo umaze kunagurwa ca wemera kagenzwa na mutima ivyo ukora byose bikoreshwa na mutima yego mbega mu kibano nta ntambamye kumburiwe uko burya iyo umuntu yemeye kuyoborwa na mutima mweranda abahevye za kamere za muntu rero nukuvuga ko hari igihe usanga no mu kibano canke ku kazi umuntu asigaye kubona ugutandukanye uko yari akwiteze asigaye abona kamere zawe zitandukanye nizo kumbure bivanye nuko wewe akigenzwa na ya kamere ya muntu ugasanga wewe ivyo ukora byose ubikora kubera ko uyoborwa na mutima mweranda ukora bivanye nuko mutima mweranda akubwiye ugasanga umuntu wewe ayoborwa na ya kamere y'umuntu ntagutahura ahubwo acabona kumbure rimwe hari igihe babona yuko umengo uri gukora ibitari byo mbe ico gihe ntibishika mu kibano canke ku kazi birashika umuntu akubwira ati mbega yamajambo wari uvuga kera ubu kutakiyavuga kamubwira ko wahindutse utakivuga bimwe vya kera ko ubuvugishwa na mutima uyoborwa na mutima uvugishwa na mutima ivyo ukora byose bikoreshwa na mutima yego buke baragenda baratahura tiransari tufise ukunganira no vyunganira gose nkuko abivuze kubigendera ntibigoye ahubwo iyo wewe udashatse kubigendera niho bigorana kuko mu kubigendera umenya ko ivyo kora byose ubihereza mutima mweranda akakuyobora iyo wemeye kuyoborwa na mutima mweranda byose biraranguka neza nkuko Imana ibishaka mugabo biragorana iyo wewe udashatse kubiyobora iyo udashatse guha ako kanya mutima mweranda mugabo sinogenda ntanavuze naho nyene ahubwo je ntibingora ahubwo biragora abandi nkuko barakora bivuga mu kibano aho ukorera no ku kazi kuko iyo ngendo yawe itabahimbaye kuko abantu benshi ntibahimbagwa no kuba mukuri hama mu kurangiza mbega imiryango itaranagurwa muri mutima mweranda mwubabwira iki reka dore kuri Micheline umuryango utaranagurwa muri mutima mweranda niki kiwobabwira umuryango utaranagurwa muri mutima mweranda no uhanura ko wogenda kanagurwa kuko iyo imaze kunagurwa muri mutima mweranda mu kibano mu muryango birahinduka birahinduka uko byari biri kera ugasanga birahindutse yego mutima mweranda nyine arabihindura yego nuko kurande rwa Terence imiryango itaranagurwa muri mutima mweranda ubahanura iki ubabwira iki bifatiye ku ntahe y'umuryango wayo mu bisanzwe bariko barakurikirana kino kiganiro
yaba imiryango n'abandi bose bariko baratera intambwe mu kuja muri uwo muhamagaro wo kubaka rukristo no batumirira ko cane cane bo kumviriza mutima mweranda kandi ubuzima bwabo bakumva ko atari ubwabo ivyo bakora ntibabikore nko kwininahaza bagume babibona mu Imana ko ariyo yoninahazwa kuko imaze kuninahazwa nawe ugenda iguhezagiye. Reka tugarukirize ngaho, reka tubashimire cyane gose Terence. Murakoze gose. Ego reka tubashimire cyane gose namwe Micheline. Murakoze. Ego bakunzi b'insamirizi imbonesha kure buntu naha turangirije ikiganiro cyacu cyo kuri no munsi dushimira cyane gose Sabimbona Terence hamwe n'umutambukanyi wiwe Kazungu Micheline badufashije mu gutahura cyane cyane igikorwa cya mutima mweranda mu miryango yacu. Turaje gutabura neza cyane gose ko mutima mweranda afasha imiryango kubijyanye n'iterambere mu bikorwa vya misi yose, umuryango ukabaho neza mu mahoro no mwiterambere. Ndabashimire cyane gose, ndabifurize kwandanya mugubwa neza n'ibica kunsamirizi mbonesha kure buntu naho utaha.